tubandanye tugende bukebuke twiga ngo ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bisha kandi tandika kuko aya majambo arayo kwizerwa nayo kure kandi irambarira iti karabaye ndi Alpha na Omega itanguro n'iherezo ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo kubu susa dofi imana izobaha una musi rero turi mu Nouveau Testament turi ku amazi y'isoko y'ubugingo kubu ntiturondera iraduha ntukora saba performance arabantu baze ngo bakizwe kubera ngo bahevye ngo ABCD ngo nahevye kuboregwa Jose mandakizwe banagerageje nabigerageje dewe mu amezi abiri nkabiheba nka discipline umwana w'indero muhira batahamuhira bagaca bamasha n'icyaro muhiragira babone ko nashitse kare mugabo amezi abiri kabira biraza ariko umunsi imana ngeneye imbizi z'amazi y'ubugingo zimwe kisozi kanzano nabonye change nabonye changement transformation nabonye ubuzima bugira sens ubunda bise ndiko ndaje atakuko ndiko ndijana ko ndiko ndatwagwa n'uruzi rw'ubugingo afete ndiko flow hallelujah tubatemba mu ruzi rw'ubugingo atubana murongo w'indwi ngo unesha azoragwa ibyo nanje nzoba imana yiwe nawe azoba mwana wanje unesha izo ko ari intamba yaturimo cyo bitano combat de la foi abakiza turi muco mu cyo bitano combat de la foi intambara yo kwizera sivyo shaka guhagaramo cyane muga turi mu ntambara yo kwizera nta kindi shetani yagwanya kumukiza atari ubuzima bwo kwizera wariko ibijora sinzi n'ivyo ari byo wariko ibijora ibaza ko ari ibijora nibisuma haleluya okay merci aba ibijora abantu bari lasha bahemuka ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanye n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku nco urupfu rwa kabiri ndezemo abakora avuga ni gutamba mu muriro abantu bose byabivuga bibi abantu bagenda mu byaha batizeye Yesu n'umukiza ngo abaharira ibyaha kuko Yesu mwizeye aguharira ibyaha araguhindura agwara ibyaha byawe byakahise byakubu byakazoza akwabarire bidashira wakira imbabazi zibe bidashira uyu byagazo bitashoboye gukiza imana yagwise umwana wa Yesu kugira ngo mizina giye tubwirwe guharirwa ibyaha dushoboye kubabarirwa rero abatamwizeye abagenda muri ibyo bintu byose birivuga ngo umugabane wawe ni muri cakiyaga aho ku murango no mwijoro bazobabasha ku murango no mwijoro mu masaha tuze mu by'amasaha bazobifuza kuva bikanka hari ababangoza bari separa n'Imana nibyo ariko kundi ruhande bazaba ariko barasha abandi bazaba ariko baranezerwa abandi ariko barababara abandi bazaba ariko baranezerwa Imana yabo baguwe neza abandi bababaye bamwe bazaba ariko bararegreta bazaba ariko baricuza bavuga bati twovayo gute bazahara amaturuma bababanje cyane ariko Imana ishimwe yuko twebwe twamaze kuva muri uwo mugabane kandi amamene basi haleluya tubanda murocenda hazuma muri baba marayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi zuzuye ibyago ndwi byiherezo avugana nanje arambara ati ngwino nkwereke umugeni umugore wa muhagaze murumva uwo mugore ninde ishengero nari numva ko wavuga ati ni jewe abatira ko kuva mu byatwebwe tuvuga jewe iyo ni sinya amativite yindi ntaba ari twebwe ntaba ari jewe okay uwiga kubya appropriate bivyi wawe ukigika byita ni katalambano kubyakirwa bigumbira kubyambrasa bikabyi wawe haleluya avugana nanje arambwiye ati mugeni wa mwagaze anjana ku musozi munini ya muremure ndi muri mpemu anyereka umugwa wera Yerusalemu wururuka uva mu ijuru ku Mana ufise ubwiza bw'Imana ubwo wa musozi ya Yerusalemu zifise ubwiza bw'Imana ugukayangana kwawo gusa n'ukwibuye yakabuyenge k'igiciro kinini cyane nk'akabuyenge kitwa yasipi kabonerana nk'iciro ravete izoba yubatswe muri pierre précieuse y'agaciro afite zo ari nka miroir
inzu bari inzu uyiravye amazu yaravye ari biyo gusa murabona ko umunsi amazu basigaye bubaka amazu y'ibi babagenza kugira photocopy y'ivyo mwijoro afete muga amazu bari byamabuye y'agaciro tuba turingira amazu hari amazu ushaka kuja mu ngaha kwisi amazu amwe yajamo ugacubona umengo wamugikona ahantu nukuri hari amazu yamaze kujamo no ngaho Bujumbura kinja mu nzu bari batishaje quelque part ahantu mbavye ndakwiye gusura kuharaba mwenka mwipoza ibibazo kubera iki usanga ari inzu yubakitswe kuti ibintu biba kwisi kandi ari ngaha kwisi izo ari inzu y'agaciro okay izi uzigujwe n'urugo runini rurerure rufise ibirimba 12 no mu birimba hari amamarayika 12 kandi hari amazina yanditswe ko niyo y'imiryango 12 y'Abisirayeli aherera iburasirazuba hari ibirimba 3 ahera iburaruko hari ibirimba 3 ahera iburamanuko ibirimba 3 ahera iburasirazuba hari ibirimba 3 urugo ruziguje uwo mugwa rufise amatanguriro 12 fondation 12 yanditswe ko amazina 12 y'induma 12 zaba mwagazi ba Petero afite Imana muri fondation izoshiramo amazina ba Pierre ba Yohani ba bajya bose bagendanye na Yesu 12 sauf Yuda Iskariote wenyene wabwana nanje yari afise irenga ry'inzahabu ry'ikigeresho kugira ngo agere wa mugwa n'ibirimba byaho n'urugo rwawo uwo mugwa ungana impande zose burebure n'ubwaguke birangana ageresha uwo mugwa ryarenga ageranya stadio ibihumbi gasubira ngo 17 agera urugo rwayo rushikana amatangwe 148 nuko ko uciriye mu nkokora kuko intambwe itambukishwa n'ibindi 18 urugo rwawo gubakishijwe ya sipi abagabo tubwire ngane zo bayubatse rero bireke rundi bivuga ngo ya sipi n'ibindi umugwa wari inzahabu capital centre yayo ishize inkamba imeze nk'ibirahuri bishize inkamba nyene afete hagati muri yo sore mushasha hagati au centre hazoba hariho inzahabu muga inzahabu itagira amamwe amadeshe itagira mu bicafu ko inzahabu zitwambara nyinshi zimwe bicafu zitwambara zigakayangana zimwe zimusanga zimwe bicafu ako nzaba inzahabu yakorewe mu bwami bw'Imana tuzobicara gutambukira ahantu ku nzahabu uwitwa Bajat yarigeze kwigisha mu 2010 ahantu kane ko arigisha bavuze ngo Imana ngo yamujanye mu ijuru numugurura amaso ngo impembe ngo hanyuma ngo mereka ngenda ngo Imana ikategura ngo byo mu ijuru ucimwereka ngo ibarabara ryo mu ijuru ngo riko ruka ko n'inzahabu ngo hanyuma ucimwereka yuko ngo asige ngo akaruka ngana n'imetero imwe ngo gira ngo mu ijuru abamarayika bariko barahubaka ngo azoba bahejeje abaengineer bo mu ijuru ngo azoba bahejeje wese ngo acagaruka washaka kutubwira ati Yesu agira garuke ariko tuzotuko duca ahantu wibarabara ririmo inzahabu gusa inzahabu zingene nziza atari inzahabu zo ngaha kwisi katubanda amatanguro y'urugo ngo wa mugo yarasharijwe n'amabuye y'amoko yose tubuyenge tw'igiciro kinini ibe ry'itanguro rya mbere ryari ya sipi rya kabiri ryari safiro ya gatatu kubandanya baravuga ubwoko butandukanye bw'amabuye y'agaciro ntashaka kuza guhagarara za topaze za yasende n'ibindi bitandukanye sinshaka kubitondagura ni byinshi ariko nshaka muwumve ahantu muzamuba ko hazoba ari ahantu heza cyane 21 kandi biri mu kora 12 byari imaragarita maragarita 12 ikirimba kimwe cubakishijwe imaragarita imwe bityo ariko Bibiliya turakwiye kwisobanura gushasha kubera iyo amajambo amagoye kuvuga irango rya wa mugo ryari inzahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana bagomba ko inzahabu ibonerana cyane ibisa maikla wahandi mu miryango n'ibindi amadirisha n'ibindi hama baracha kugira ngo uzobuza ngo wazabari inzu w'inyakatsi chawe imagine hano hari inzu z'amadiyama z'amatopaze z'amasafiri n'ibindi n'imaragarita n'ibindi usanga hariyo nyakatsi pe babona ni inyigisho zihagaze ku bikorwa by'umuntu zihagaze ku byagezwe kuva kuri my for y'umuntu ibyo yokora ata muri performance acaruha
agaca yinzira ryara zo kubaka inzu niyo kwisi yamunaniye kubaka ashema zo kubaka inzu yo mwijuru ryanda yiheze niyo kwisi na parcelle ngira abandi barubatse zisigaye zarane gusakara nanibwo niyo kwisi nanibwo niyo mwijuru agaca bihema basaba abakizo benshi abaye mu buzima rukristo ata amafuri bama ko abigishijwe nabi. Bwana Yesu asifiwe. Rengera kabiri kandi sinabonye urusengero kuri uwo kuko umwami Imana ishobora byose na bamwagazi ari bo rusengero rwayo. Abati nta eglise iriyo. Hari abantu bise mentalite ya eglise cyane. Nta eglise zo biri mu icumi kuko Imana na Yesu nibo eglise yayo. Nizo dukene kutinda kuja muri eglise. Kandi wa mugwa nturinda kwakigwa n'izuba cyane n'ukwezi. Kuko ubwiza bw'Imana aribwo buwakira. Kandi wamagaza ari we tara ryawo mubwe muti amen. Abati na electricity iriyo nta matara. Yesu ubwiza bw'iyo bote nizo tuma Yesu akayangana mu ijuru. Abati uzoca uzobona ubwiza bwa Yesu Kristo. Umumba bizina barakukora ko nawe. Kuko hari umuco hari ubwiza. Abati baba muzobona ibintu mutangare kwanza. Mwifate ku muntu ubwo bati ibintu birabaho. Hagati bangu ubwiza bw'Imana ngati ubwiza bwa abarimbye barazira kwigwaca bagira n'amabizaje ubwiza bwawe Mana. Hagati bangu ubwiza bw'Imana. Apana hari ubwiza muri tangible. Haleluya. Kandi muri zawo n'umutanza kubamo mu kanya kaza kunzi. Hari je la puissance manifestée. La présence manifestée. Aho ubwiza bugukorako ukabwumva aho bakozeko ugaguhindura. Ico gihe n'uzabukura urabwiyumvira ubutubona buza bukagenda. Hazo arike tubamwo constamment, perpétuellement, éternellement. Haleluya. Tubana nabwo Yesu aciye muri town. Ariko arengana Yerusalemu hoje mu ijuru. Turi kumwe nawe. Kaza twirigwana. Twirigwana haravuga ngo nzomuva mu nda, nzorukira mu gikiriza ciwe. Aho ndi bati jenzo wanibereye indani muri we. Ubu nawe bati nzo wanice mu mugongo wiwe. Ako zongo ngenda mpetse. Chawi imbere ngenda Yesu azoheka abantu bose bazaba bari mu ijuru. Ashaka mu byumvi. Ngo zongo ngo ngenda ngo mpetse. Abata iyo ni sinye yuko wakijije. Abata utimvira ibyo ntakijijwe. Oya, kuko ukijijwe I've said anticipation aranyotewe. Urimvira abantu mwakijwe ni mwahombye muvuga muti amen. Ni mwahombye, je sinahombye sindimo. Fise umutahe munini. Oh. Kandi bavuga ngo muri Yesu n'ubu yitongo. Sio mwizo ndiri. Mu Imana yampaye impamvu polisi no nyando kuririmba kuri. Muri Yesu n'uyitongo. Agaca baririmbaga sinzi kuririmba rero. Tuvuga mu ijuru wanze kuririmba. Mu ijuru twese watubizi abahibongoza zatunganya twese. Mu ijuru zatunganya. Twese wadutanzira Imana. Hazora marayika baririmba tugwiriza inanga n'amapiano apandi biguma bisubira oya. Byiza. Amen. Hazora Imana afite ubwiza bw'Imana buzotuma twese tumenya kuririmba. Mwese mwese muzomuze kuririmba. Ndabateye intege n'abari muririmba mu madiyezo kumata n'ibindi. Ndabateye intege muzamuze kuririmba mutanzira Imana. Ntabwo uvuga ngo uzoririmba ngo ijwi rigende ngo nasaraye oya. Unateye ngo muri gambe yo hejuru cyangwa yo hasi. Oya uzoririmba neza utazire. Haleluya. Tubandanye. Ukanda amahanga azogendera mu muco wawo. Abandi bo ku isi bazuzana y'ubwiza bwabo ni mwebwe je nawe. Tuzana imbote yacu natwe n'abami bandi bazobakijijwe. Ibirimba byawo ntibijishwa na rimwe kuko atajori bayo. Nta joro zori bayo. Umbe imiryango nibazoba yugara tuzoba dushaka gutembera muri Yerusalemu tukaja no mu isi tugatembera. Uko shitani ntazoba hari. N'abazayimo tuzoba dusirikira dutembera areze tumerewe bien. Ngo kandi bazuzanayo ubwiza n'icubahiro by'amahanga. Kandi kuri wo ntaho wazongera
hazogera ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabesha atarabanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'abamagaze b'intama. Nico gituma byihutirwa ko umuntu wese wari ngaha atarandikwa mu gitabo cy'ubugingo uno munsi nutahuko. Tugomba tubivuga cyane, bamwe bagatinya ngo nzobikora ejo nzobikora mu mwaka uza, ukaba wumva mu mutima ijwi ryawe muri kugira ukeneye agakiza. Nkuko maraza umutima, Imana ashaka kumusubiza hamwe, Imana ashaka kugira reconciliation nayo umwana wayo yaramaze kubikoresha kumwizera. Ngo nta bantu bazojayo batanditswe mu gitabo cy'umwagazi w'intama, abizina ryabo ritanditswe. Ndashima Imana ko je nanditswe, ndashima kandi siko nabirondeye nuko Imana yari yandondeye. Ndashima Imana ko nawe uri ngaho wanditswe mu byo rwo gushimira Imana nuko wanditswe mu gitabo. Aha mwese muranditswe kereke para ahantu mwavukiye, muranditswe muri mbere mwese nta mutari muri kano kanya. Nta numwe mwese mwicaye ngaha, nta numwe ari kuri mbere hariya mu bwiza, muga muranditswe. Ubu nogenda no gusangayo no mu ijuru nuko bimeze. D'une façon physique si yuri muga d'une façon spirituelle muranditswe. Muranditswe mu ijuru hasi igitabo cyo barakuza. Nje tubona iyo usenze bakumva, nje tubona iyo uhamagaye bakumva. Biri panga amasengesho y'abanyabyaha n'igisisa bakoraho. Muga hari umuntu Imana igirira abanyabyaha, irabagira ubuntu bagatera imbere barakora. Imana yarabarebe, irabakunda nawe irashaka ko bamenye umwami Yesu. Ariko nta numa zija muri ubwo bwami muri Yerusalemu shami ry'ijuru shasha atarawanditse mu gitabo cy'umwagazi w'intama. Haleluya. Ikintu yandangiritse ko kumwanya wanje waheze tuja muri celebration rero. Tuja mu gutazira umwami twigina amatabo ko twarubuye itongo. Yandangiritse ubuzima rero ibintu bizokorekerayo bikenya twababuze bizokorekera tuja mu gice cya 22 no turagiritse. Igice 22 cy'ibyahishuwe Yohana havuga ngo shaka twumva ibintu bizokoreka mu ijuru. Muca musubira muri Edeni muca musanga arico kimwe. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo, anyereka uno mareka koreka Yohana, anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'icirore mu bintu byose mw'ijoro n'ibiyo afite ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi. Mw'ijoro hari uruzi rw'ubugingo, hari uruzi rw'ubugingo ruva muri trone aho Imana yicara be na Yesu bariko baraganza. Hari uruzi rutemba ruvayo. Bizako mw'ijoro ni mu bwami umwami azoba yicaye kubona umwana wiwe Yesu Kristo. Munsi iyo ntebe yayo hari uruzi rw'ubugingo ruvayo. Katubabe bikurikira hagati y'irango rya wa mugwa hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo. Hari uruzi rw'ubugingo, hari n'igiti cy'ubugingo cera 12 mu mwaka, kikera rimwe ku kwezi gutasha. Ibibabi byaco byari byo kuvura amahanga. Turabona mu itanguriro Imana irema Adamu na Eva, yuko Imana yabahaye kujya ku biti byose byo mu itongo sofi igiti kimwe cyo kumenya ikibi n'iciza. Shetani cyazana bahenda murazi inkuru byagenze. Mugabo hari ikindi giti cy'ubugingo batereza kujyako, l'arbre de vie batereza kujyako. Ico giti ni igishushanyo cya Yesu Kristo, c'était l'image de Jésus. Iyo badamu bakijyako bari kubaho ubuzima budashira, tukabaho ku isi turi eternel. Ariko ntibigeze bakiryako, batako cya giti cyo kumenya ikibi n'iciza, barakijya barapfa batakaza ubuzima. Hanyuma Yesu Kristo acaraza aza ku isi adundikira umukate w'ubugingo. Tubaraza ko mw'ijuru rishasha hazo hari uruzi rw'ubugingo, hazo hari n'igiti cy'ubugingo ngo kizoba ngo cama ivyamwa saison par saison, cama igihe cyose. Ngo ariko ngo amababi yaco ngo navura ngo amahanga. Wumva iki kintu mw'ijuru nta ngwara zizoba ziriyo. Wocuba tunabitonza bagwara. Abantu benshi biga ibya Bibiliya bagerageza kuvuga yuko ngo ukizo ari kintu ngo hasembore ngo guhoza abantu, ngo kubahoza. Nta muco mwinshi ndabigira ko ariko ico nzi coco nuko ico giti mw'ijuru kizoba kiriyo tuzokiryako. Haleluya. Tuzoba tukiryako hari ibintu by'ibimenyetso Imana ikora bimwe biturengeye. Nkunda kubwira abantu bavuga ngo mwese mwari ico kibazo ndamaze kukigira.
kuri nashika mwijuru ngo jewe mwana nzoyicareka kwanza ndayibaza ngo ndafite ibibazo byinshi ngoya ngo jewe ndayicareke ndayibaze ngo jewe nzoyibaza kwanza ngo ndayicareke ndayibaze niwashika mwijuru nzosubira kubaza biriva ngo tuzomenya rwose ngo twamenye rwose abo zibashika imbere y'Imana muzokwifira ahantu ushika bashikira bushe be mgarura urashika hano hari kubaza kumva uwo bazabona gutwenga kubera iki ibintu bihari birakurengeye ubwenge birarengeye mwijuru uzoshika imbere y'Imana ubona ubwiza bwayo uti afite singene no gusura kubaza nayibonye nibonye birakwiye kandi ndyoherere ngo ninezerereko kanirire ku giti cy'ubugingo nyo ku muzabibu mbane nayo tunezegwe tukubwe neza dutazira umwami wacu urabona twibanire abamareke badukorere baturirimbishe bavuze piano n'inanga n'ibindi dutazire nibyo no gatatu nta muvumo uzorukiriho abantu bizera imivumo cyane intebe y'Imana na bamwagazi izoba muri wa mugwa abagurano bayo bazokwama bashashe bazokama bashashe bazokama ariho bari bazoraba mu nyonga hayo mvurize ikintu rero ikintu cyo ndakunda kwipfuriza vure kandi tuzokibamo je nawe bazoraba mu nyonga hayo izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwaho ikintu cyanyu Imana izodukorera jewe nawe nuko Imana izotwandika izina ryayo mu ruhanga mwijuru afite mwijuru twese zodufise izina ry'Imana hari abantu tugunda kwibaza ngo mbega nzoba nitwa ngo iki ngo mbega mijo nzoba nitwa Ange Michel ushaka nitwa Kabudesi yashanga Rose cyangwa Pascal cyangwa Nyabenda oya ivyo byabazira nganzo bashize ngaha afite ibyo biharana ku mpanda bijya ibyo ku mpanda wana twese tuguta ku mpanda kandi aje muzona ayo munsi umuntu wese muragenda mukamusiga ku mpanda n'izina n'ivyo byose mugasigaye mukabika kuko abagiye muri bindi bintu bishasha mu ijuru ubugiye muri adresse shaka twese twita izina ry'Imana ntabyo kwitwa amazina kandi abantu ntituzobayoberwa atlete nawe bivuze kwibi bazokumenya mugo zofise ubwiza special bundi bw'Imana abantu muvukana bavukanye banyinshi zanyu bakijijwe babizeye muzobabona muzobamenya n'abantu bababwiye ubutumwa muzobabona mwashimire ngo ati yo ndagushimira ko wanzanye ngaha muzobamenya mugabo by'amazina kwitwa ngo nitwa naka ngo nitwa ngo Noel Peno bya Noel Peno byo ngakwisi mwijuza dufite izina rimwe cy'umwami Imana yacu ni rya Yesu Kristo ico kintu kizo kiryosho tuzo turi umwe nta macakubiri nta bahutu nta batwa nta batutsi kuko abantu bafite ibibazo by'amoko no ngaha twicaye ngati ujya bagyasha barabatubwiye bariya utugende bukebuke umugabo umusumwe umugabo we yarigeze kwihenda ikintu kandi avuga siko sigaho mvuga sindi umuntu w'amacakubiri byo ugiye mu nyumva mugabo hakimanje kuvuga utwa kuri vyizigiro ugasanga tanze nimero ugasanga abantu bafite nimero ziwawe utabizi hama umugabo umwe rero umusumwe ari ihenda acha mura kwikibazo kiri mu bantu gikomeye cyane mu gihugu cyacu dufise kandi no mwishengero kihari uwo mugabo umwe nubaranye telefone ngo haro ana mugabo avuga nyene haro ndita namaki ni sawa yema ndakubwira rero sha amahera yanje wa mugabo takaje amahera yanje hanyuma atarambira ngo ndakubwira sha wa mugabo ngo ndakubwira bajango bete n'abatutsi wa mugabo bajango bete n'abatutsi unazo imenya kamera bitanu nzogora bakari bajango bete n'abatutsi muri imenya kamera bitanu umututsi ngoragaruka kandi mugabo unanye nzogaruka ngamara yadutayamaye Nuka ni wihenze niwe akoronderana ngo rero ninaka nandi sindi wa wihenze jewe ba muramba bari yamugenzi muramba bari mugabo mandu cyashatse kuvuga tanuba niba rumukizwe wa muntu aragwaye umutima satamarado umuntu aragwaye hari abantu biyumvira gucyonye abati by'amazuru maremare n'amagufi zo byaheze
ibyo bizaba byaheze ibyo nibyo ngaha ku isi kwa shetani yaduteye. Ibyo bizaba byaheze mu ijuru twese turi umwe tuba dusa neza. Nta bazungu nta birabure kandi. Nta nibaza bazana n'abazungu, bazana n'abirabure, ngo abahindi n'abarabu. Ibyo byose byaheze tuba twambaye ubwiza bwa papa ga. Ibyo by'amakurere n'ibiki bizaba byavuye. Bwana Yesu asifiwe. Reka ngire lecture. Some sinsura kwigisha. No musi ndi muri esprit y'umunezero. Reka tubana. Ngira nsome ndangiza. Sinsura kwigisha. Uyu murongo ndawurangirijeko. Turangize kuva ku wa gatandatu. Kuva ku wa gatandatu. Ako gatatu nawusome. Nta joro rizoba rikiriho kandi ntibazorinda kubonesherezwa n'itara canke kwakirwa n'izuba. Kuko umwami Imana ariyo izobakira kandi hazoba abami ibihe bitazoshira. Arambarira atayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri. Kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye mu marayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Kandi ndaza vuba hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri kino gitabo. Ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera. Maze kuvyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ivyo ngira ndamusenge. Arambarira toyi yasigaho ndumugura no mugenzawe kandi ni mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana. Nuwa bitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bariyo usenga. Kandi arambarira ati ntumatanishe ishashara n'ikimenyetso amajambo avugishijwe n'Imana yo muri kino gitabo. Kuko igihe kiri hafi. Ugabitanya nashishikare agabitanya. Uwanduye mu mutima nashishikare yandure. Ugororotse nashishikare agororoke. Uwera nashishikare Yesu. Ndaza vuba. Nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo. Kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugo. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo. Kuko amashengero ni jewe munago ku gitsitsi ca Dawidi ndumuzukuruza wiwe kandi ndikinyenyeri gica ibibatsi cyo mu gaturuturu mu kilatini mistera matutina. Kandi mwemu bana wa mugeni barahamagara bati ngwino. Kandi uwumva nahamagare ati ngwino. Kandi ufise inyota nazi. Ugomba ni yakire amazi y'ubugingo kubuntu. Uwumva wese amajambo yavugishwe yo muri kino gitabo ndabishingira intahe kuri we. Ntihagira umuntu azokungurira kuri yo Imana izomunguka ibyago byanditswe muri kino gitabo. Kandi ntihagira umuntu akura ku majambo y'iki gitabo cibi byavugishijwe nayo Imana izomukura ku mugabane wa ca giti c'ubugingo no kwa wa mugwa wera byanditswe muri iki gitabo. 20 ushingira intahe ivyo uwo ni Yesu aravuga ategome ndaza vuba. Amen. Urakaza mwami Yesu. Ubona umwami Yesu bane nabera mu bwo muti amen. Kandi wowe tumushimye. Kandi wowe tumushimye.